Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mwebwe mwese bakunzi b'ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ndabaha ikaze muri ano makuru yo kuva ku igenekerezo rya mbere gushika ku igenekerezo ry'indwi Mukakaro, mukakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Archdiocese de Bujumbura akaburungu BI, akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira: isakaramentu ryo gukomezwa muri mutima mweranda yaratanzwe muri Paroisse Kivoga iyo muri Diocese nkuru ya Bujumbura ku bakristo bangana 926 bari ku munsi kane igenekerezo rya kane Mukakaro muri Paroisse Mushawe utatuye wa Bikira Mariya y'Umutumba baruguruye umwaka wa yubile y'imyaka 75 ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu Mukakaro. Ibirori bikaba vyabereye mu mwuka y'imisa yaherejwe na nyene icubahiro Musenyeri Gervase bashimiye ubusa mwepiskopi wa Diocese nkuru ya Bujumbura. Aya n'ayandi turayabashikiriza utwadikaze nije ndi kuri mikro, inkuru n'imwe ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze duherano makuru mu gisata c'ukwemera. Muri Paroisse Mushawe utatuye wa Bikira Mariya y'Umutumba baruguruye umwaka wa yubile y'imyaka 75 ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu Mukakaro. Ibirori bikaba vyabereye mu mwuka y'imisa yaherejwe na nyene icubahiro Musenyeri Gervase bashimiye ubusa mwepiskopi wa Diocese nkuru ya Bujumbura. Ni inkuru ya Gervase Miburo. Akanyamuneza kadasanzwe ku bakristo ba Paroisse Mushawe utatuye wa Bikira Mariya y'Umutumba kuri wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu Mukakaro mu birori vyo kugurura umwaka wa yubile y'imyaka 75 iheze Paroisse Mutumba ibaye. Nk'uko y'imise yo kugurura uwo mwaka wa yubile yaherejwe na nyene icubahiro umwongere mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura Gervase bashimiye ubusa, ikaba yatangujwe n'urugendo rurerure rugizwe n'abanyamihara n'imigwi, abaririmbira amana, abatambira amana n'abereka amana, abihebeye Imana bo mu miryango itandukanye, abafurera, abanyacubahiro basanzwe bafise amabanga atandukanye mu gihugu, abasaserdoti b'imvukira n'abaharanguriye ubutumwa, eka n'abandi batumire bahire. Inyuma hari umwongere mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura Patiri mukuru wa Paroisse Mutumba Benjamin Sivyindika mu guhikaza abashitsi ahereye ku mwongere mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura yamenyesheje ko Paroisse Mutumba yavutse kwa 15 Myandagaro 1945 ku mupatiri w'umumissionari yera Yohani Perode, agasaba n'umwongere mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura ko Paroisse Kabezi na Rutongo zokwemererwa mu ntumbero yo korohereza abakristo mu kurondera amasakramentu. Nari rya Paroisse Mutumba isanzwe igizwe n'amashure tabariro 28. Mu nsiguro yiwe Musenyeri mukuru Gervase ati nk'uko Yezu yarungitse abatumwa kwigisha ni nabo bemeye kuza imutumba kugira ngo ibe Paroisse. Nitumwumvirize. Kw'isi yose mushikirize inkuru nziza ikiremwa cyose, uzokwemera kabatizwa no kuvuga karonka batisimu azorokoka azokira, utazokwemera azocibwa. Inkomoko rero y'abakristo be n'inkomoko y'iyi Paroisse ya Mutumba turiko turagiriye yubile iri mw'ishaka rya Kristo. We yarungitse abatumwa biwe ngo bakwire isi yose. Nukubera ko Kristo yarungitse abatumwa biwe ati kwira isi yose, bahavuye bashikano ngaha Mutumba bakahashikana ngo kabuto keza kukwemera, namwe mukakakira mugahava rero mukabatizwa. Imisi irangiye Merotisi Ndikumagenge asanzwe aramutswa inama nkuru ya Paroisse Mutumba yashikirije ijambo ryo gukenguruka, anavuga ko Paroisse ifise umugambi wo kubaka inzu y'amanama nini no kugura imodokari y'ukunguruza abasaserdoti basanzwe baharangurira ubutumwa. Basozereye ku gusangira amasaka nk'uko bari basangiye amasakramentu. Turangize tubamenyesha ko umwepiskopi mukuru Gervase bashimiye ubusa yamenyesheje ko mu myaka 3 canke 4 ayo maparuwase ya Rutongo na Kabezi azoba yamaze kuvuka. Bamwe mu baraho nabo bakaba bemeye imifuko y'isima, amabeni y'amabuye n'ibindi kugira ngo iyo nzu y'amanama izubakwe. Narige umushinge wo wamaze kurangira ku bwa Sedicom. Gervase Miburo, Paroisse Mutumba. Arakoze Gervase Miburo.
Isakramento ryo gukomezwa muri mutima mweranda ryaratanzwe muri paruwase yitiriwe Petero Karaveri mweranda yo mu Kivoga ku bakristu bangana mu 926 harimo ugwaruka n'abakuze hari ku munsi wa kane genekerezo rya kane Mukakaro. Inkuka ya misa ikaba yaherejwe na Musenyeri Anatole Ruberinyange icegera c'umwungere wa diocese nkuru ya Bujumbura. Ni inkuru ya Donasiano Tuyisabe. Aho hari ku munsi wa kane genekerezo rya kane Mukakaro paruwase Kivoga yitiriwe mweranda Petero Karaveri aho abakristu amajana 926 bagizwe n'ugwaruka n'abakuze bahabwa isakramento ryo gukomezwa n'umutima mweranda. Inkuka y'imisa yari yatewe iteka n'icegera c'umwepiskopi wa diocese nkuru ya Bujumbura Musenyeri Anatole Ruberinyange afatikanije n'abasaserodoti basanzwe barangurira ubutumwa aho. Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana Musenyeri yishimikije ijambo ry'Imana riri mu ikete Paulo yandikiye abanyagalati kigabane ca 5 kuva ku karongo ka 22 gushika ku karongo ka 23. Ati abaronse umutima mweranda bagira amahoro, bavuga bumvikana, bagira ubumwe, nta macakuri bagira kandi bavuga bahana. Yarangira insiguro y'ijambo ry'Imana keza abagira bahabwa iryo sakramento. Amakuru dukesha abigisha basanzwe bafasha kwitegura neza iryo sakramento atumenyesha ko rimwe na rimwe bahura n'ingorane. Hari abagwa mu vyaha bitandukanye. Patiri mukuru afatikanije n'abakurikirana imisi yose baraheza bagafata ingingo ni mu ntumbero yo gukinga kugira iryo sakramento rihabwe abarikwiye kandi baribereye. Inyuma y'inkuka y'imisa mwe muri abo baronse iryo sakramento Itunga Jire yarashimiye Musenyeri kw'iryo teka yabateye. Arashimira kandi abasaseredoti n'abigisha babafashije kugira bashikire iyo ntambwe. Twejeje kugabana umutima mweranda washaka twegukire Imana bwa mbere byo yatuzigamye bikadushikana uyu munsi aho dutewe iteka ryo kuza kubera icyabona Kristo muzima tukamushingira intahe aho tuzoba turi hose. Turakomye iganza iyo Mana nikomerwa amashi. Turabakengurukiye na mwebwe mwaje kudushigikira iyo ngabirano ntangere Imana ibahangaze mu butumwa ntangere yabashinze. Turakengurukiye n'umutima wacu wose nyakubahwa Patiri mukuru n'abasaseredoti basangiye ubutumwa bo bama hafi yacu batubotorera ibyiza by'Imana mu masakramento no mu mpanuro ivyeyi bama baturoza. Imana ibakomeze. Turakengurukiye kandi abamenyeshamana baduteguye gushika tugabane gushikira iri banga. Imana ikomeze ibafasha muri ubwo butumwa yabahamagariye. Umukama abarinde icyo coza kibatesha ibanga nibahezagirwe. Turakengurukiye abavyeyi bacu nabo bose batweretse umwongo uhuma n'udahuma. Mwebwe mwese mukoraniye ngaha turabasabye muzoduterere igisabisho tuzozigame ibyo twemereye ngaha. Imana ibahezagire. Eka na Patiri mukuru niyo nkuru Clement yarashimiye cane umwepiskopi ukuntu adahengeshanya kubigorera. Yarangije ashimira kandi n'ababigisha babakurikiranye eka nabo barose iryo sakramento. Kambere nagomba nkengurukire nyakubahwa Musenyeri icegera c'umwepiskopi mukuru wacu yashyize ngaha ngo kugira ngo akomeze abavukanyi bacu ibibondo vyacu muri mutima mweranda. None mu kumukengurukira ndabasabe mukomere amashi. Nagomba nkengurukire ugira kabiri abamenyeshamana. Yego niko waserukiye abaje gukomeza yaje bakengurukira ariko naje sinoreka. Nagomba ndabakengurukire ko mwitanze mukabigisha bakamenya ico bemera n'ico bagiye kuba kugabana isakramento ryo gukomezwa muri mutima mweranda. None rero mubishimirwe kandi cibonera ko bavugira aba bakomejwe. Nagomba nkengurukire abavyeyi baba bahejeje gukomezwa mwaritanze abana kibaga n'Imana ari abasore batisimu bamwe bakwije abandi bakuze. None n'uno munsi baracabaherekeza muri iyo nzira yo kwemera abakoreye ibyiza by'umutima n'iby'umubiri. Inkuka y'imisa yatangwe igihe c'isaha 4:45 irangira igihe c'isaha 8. Ikaba yaranzwe n'akanyamuneza kenshi ku bwa Sedicom Donasiyo Tuyisabe paruwase Kivoga. Arakoze Donasiano Tuyisabe. Mwe abantu bose bishwe musaba maratiri ngo nukuraba neza mu maratiri rero umuntu wose ngo yahisemo kwemera gucingira intaha Yesu Kristo mbere akanahasiga ubuzima. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Patiri Felix Fupi umunsi w'Imana
Imana igenekerezo ry'indwi Mukakaro hari mu gihe Eklezia y'u Burundi no mu Rwanda yariko irahimbaza umunsi mukuru yariko iribuka umunsi mukuru w'abamaratiri b'i Buganda. Nitumwumvirize. Niduhimbaza abantu bishwe, abishwe baguma bicwa, abishwe ni benshi, ariko bose mu vyerekeye ukwemera kwacu ku Eklezia bose ntiduca tubita abamaratiri. Abantu bose bishwe ntibaca bishwa abamaratiri. Nukuraba ico bici wicarico, nukuraba ingene aba bantu bari bafise akaryo ko gukora ikizira mu maso y'Imana bakarokora ubuzima bwabo bungaha kwisi. Mugabo bemeye gupfa kandi bonyene bafise uburyo bakoze ivyo bababwiye bagahemuka bari gushobora kubaho, mugabo bahitamwo gupfa kubera ijambo ry'Imana. Umumaratiri rero nuwo yapfuye azira ukwemera kwiwe, akaguhitamwo akakwemanga abantu babona, akabizira kandi ntagende kwicuza avuga ngo iyo menya ngo narihenze kuko afise ukwemera. Yari Patiri Fupi Felix, patiri mukuru wa Katedrale Regina Mundi. Ayo majwi tukaba tuyakesha mugenzi wacu Eleonore Nduwimana. Tukiri mu makuru nyene y'umunsi mukuru w'abamaratiri kwibuka abamaratiri b'u Buganda muri Paruwasi Kanyosha, abakristo bahurikiye mu mubano witiriwe Karori Rwanga n'ugwaruka ruhurikiye mu muvukano wa kane witiriwe Kizito Mweranda barahimbaje abavunyi babo. Neserata Sengiyumva wo mu mubano Karori Rwanga ngo kubona barabatoye ko nk'abavunyi ni intsinzi kuri bo mu buzima bwabo, ngo abo bavunyi barabamura kw'ivyamwa by'urukundo ngo bavyerekanye mu gupfira umukama. Ku bwa Belani Yongabo ari mu muvukano witiriwe Kizito Mweranda, ngo batoye Kizito Mweranda nk'umuvunyi w'umuvukano wabo kubera ko ari umwana w'umunyafrika, ngo kandi ngo muri uwo muvukano ngo harimo ugwaruka. Agahamagarira ugwaruka gufatira akarorero kuri Kizito Mweranda mu gushingira intahe Yesu Kristo mu buzima bwabo bwa misi yose. Cabitumye nuko umubano Mweranda bose ni umwe mu bo bita abamaratiri. Ikindi naco duhuriye ko ni umwana w'umunyafrika nkuko kwiwacu yavukiye aho mu gihugu c'i Buganda. Ikindi naco cadutumye dutuma twomutora nk'umuvunyi wacu muri Fatente harimwo ugwaruka rukiri rutoyi, bamwe bakiga amashuri yisumbuye, abandi bari mu za kaminuza. Nkuko uwo Mweranda yashoboye gushingira intahe Kristo afite imyaka 14, natwe twirifuza ko twomufatiraho nk'akarorero mu buyaga bwacu tugashingira intahe Kristo. Ndaruhamagarira kumufatira ko nk'akarorero ubuzima bwabo no mu bukristo bwabo, kuko uyu munsi muri isi ya none hariho kuntu abantu cane nk'abakristo rimwe na rimwe tugira ubwoba ndushingira intahe Kristo yico turi. Rero natwe twomufatira nk'akarorero tukamushingira intahe Kristo mu buzima bwacu cane nk'ugwaruka mu mashure yacu. Ntidutinye gushingira intahe kwerekana ko ndi umukristo, haba kw'ishure haba mu buzima bwanje. Ibigenzo mibi canke ibikorwa bitabereye ku mukristo tukareka kubikora kuko turi abakristo, ni gutyo gushingira intahe Kristo. Bakaba bari kuri mikro ya Gonsalve Ntashimikiro. Tuje mu makuru y'imihari n'imigwi. Umugwi w'abaririmbira-mana witiriwe Cecilia Mweranda wa Paruwasi Buyenzi uragendeye bagenzi babo mu mugwi witiriwe ubutatu bweranda bo muri Paruwasi Buterere hari ku munsi w'Imana genekerezo ry'indwi ruheshi. Idonido na Mediatrice ndi mu rukundo. Karakanyamuneza ntangere muri Paruwasi Yohani Paulo wa kabiri Mweranda ya Buterere, aho kuri w'Imana igerekezo ryandwi Mukakaro. Umugwi w'abaririmbira-mana witiriwe Cecilia Mweranda wa Paruwasi Buyenzi wagendeye bagenzi babo umugwi witiriwe ubutatu bweranda wa Paruwasi Buterere. Abo bashitsi bakiriwe mu nkuka ya misa yaherejwe muri Mwiswahili isa 5:30. Iyo nkuka ya misa yari irongowe na Patiri Frederic Rimo, yari yaje abaherekeje, akaba asanzwe aturuka mu gihugu ca Kenya, arangurira ubutumwa muri Paruwasi ya Buyenzi mu muryango w'abapatiri bera abamisionari ba Afrika. Mu nyigisho yiwe yahamagariye abakristo guhagararira ukwemera nk'abamaratiri b'i Buganda bemeye bakicwa rubi, bakanka kugamburukira umwami mwanga yabahatira kurangura umugirwa wa gipagani. Inyuma y'inkoka y'imisa, abo bashitsi bakiriwe mu nyubako y'imisi mikuru ya Paruwasi Buterere aho baronkeye inzimano. Jeremy Nimbona, umukuru w'umugwi w'abaririmbira-mana wa Paruwasi Buterere, yarakengurukiye Imana ku vyiza yabakoreye, akengurukira abashitsi ku mutima w'urukundo bagize wo kuza kubagendera. Yaranakengurukiye na Patiri ajeje imihari n'imigwi yo muri Paruwasi Buterere ku vyo yama bafasha. Yongera agaragaza akanyamuneza yari afise kuri uyo musi, aranamenyesha ko hari ico
bize kuri abo bashitsi. Libere Barengayabo icegera c'urongoye imihari n'imigwi muri paruwasi ya Buterere nawe yaragaragaje akanyamuneza k'uwo munsi akenguruka ko hahereje inkukanyiranda ya misa mu rurimi rw'Iswahili akizera ko na paruwasi Buterere igiye kumenyekana. Twariko dusanga dufise abashitsi baje batembereye ikorale yitiriwe ubutatu bweranda yo ngaha muri paruwasi yacu. Turafita kandi n'akanyamuneza ntangere kuba twarose uno munsi imisa y'igiswahili mu buzima bwa paruwasi yacu ku buryo tutamenyereye iyo misa. Twatwikesha abarimbira abana baje bavuye muri paruwasi yitiriwe Augustino Mweranda. Turanezerewe vya cane, turahimbawe kubona iyo shusho yabonetse uno munsi iwacu muri iyi paruwasi. Hagati y'ayo makorale abiri yagerekanye yuko afitaniye ubucuti buhambaye kandi bukomeye, na cane cane vyerekana yuko iparuwasi yacu izohava izamenyekana biciye kuri ayo makorale, ariko araza yunga ubucuti n'ayandi makorale avuye mu yandi maparuwasi. Paruwasi ya Buterere, Mediatrice Ndi mu Rukundo ku bwa Sediko. Arakoze Mediatrice Ndi mu Rukundo. Tuje mu makuru yandi madiyoseze. Muri diyoseze ya Bubanza karakanyamuneza aho babagabana abasaserdoti 6, abadiyakoni 7, abakoreza 8 n'abasomyi 8 ku munsi wa gatandatu igenekezo rya gatandatu Mukakaro muri paruwasi yitiriwe Petero Mweranda yo ku Muzinda. Ni inkuru twashikijwe na Patiri Romano ndiho ku bwayo. Abasaserdoti bo muri diyoseze gatolika ya Muyinga barahimbaje ku munsi wa gatatu igenekerezo rya gatatu Mukakaro, umunsi wo gusabira icyorogwa ku basaserdoti. Bikaba vyabereye muri katedrale Notre Dame de Lourdes y'Muyinga, hategwa umwiherero ku civugo ngo icyorogwa ry'umusaserdoti mu buzima bwa misi yose. Kaba yatanzwe na Patiri Sebastien Harerimana. Ni inkuru twashikirijwe na Patiri Evariste Harerimana. Amakuru yacu akaba arangiriye aha. Ndabashimiye mwebwe mwese